hari icyo ngende kwibaza kuko M23 yavuye hariya ku bushake bwayo. Uvuye bushake se kandi hari amabwiriza ya Washington avuga ko bahava. Na Goma bazahava rero. Bitwaye siki? Rega je ntekereza ko no kuva Goma ntacyo bitwaye cyangwa kurekura aho bafashe. M23 na twirwaneho abasirikare twirwaneho bakuremo imyenda w'abasivili bihingire borora inka. Abana bajye kwiga uwo bajye kwivuza Uvira. Abasivili bahawe intwaro bazapwe amahoro aboneke. Oh haleluya nasetse ibihome byinshi ijoro ryanje ryase gucya ndi hano nimba hari cyo fasha yo amajambo yaheze nta na dedadi dudode nkigira oh muri myazi yukusho rekumpiza singishoboye yo ndananiwe ndaregeya zana y'Imana abandi namwe bakunzi ba BM4 News munkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino gano cacu ca gatondo kigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka turimo ndibaza mwese mwamaze kuba mubona ama video dutanguye tubashiriramo muri kino kiganiro mwabaje murabona video ya Scovia hamanza na video y'umunyagwenya canke umuntu atwenza mutima ro comedy ndibaza abenshi murashobora kubibaza ico nagombye kuvuga ariko muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe eske babandi bakora propaganda igihugu cy'u Rwanda kiri kwica abantu muri Kongo ubu bimeze gute byifashe gute turaje tubibabwire tubije umuriri ndetse tunafatire ku majambo bo nyine bariko barivugira aho biboneka neza yuko bamaze gucika intege ndagusabura bino video kugera uyimari muri kino ganenge kandi turaza kuyaga ibijanye n'amatohoza twakoze hagati y'imigenderanire cyangwa umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Tanzania mbega byo babigamije iki ni hantu byo babiriko birerekeza ibi nivyo tugiye kuyaga muri kino kiganiro ndagusabe gufyonda subscribe utarabikora nonge ndagusabe kuraba kino kiganiro kugera ku mpera yacu kugira ngo tubandanye tubana mu biganiro byinshi nda subscribe ndetse na like na commentaire hama ibintu bikomeze bigenda bimeze neza cyane gatanu kuri gatanu mu video natangujemwo mwabonye uwo bitwa Scovia abeshi mwamenye nka Scorpio umwe yagenda akora ama propaganda inyesha mazigo cy'u Rwanda ndetse n'agace bafashe ngaha muri Kongo ari we yabo wa mbere kuja gutangaza makuru cyangwa kwerekana yuko M23 yamaze kuba yigarurira ako gace aba menshi mwamumenye kubera zino ntambara ziko zirabera mu burasirazuba bwa Kongo mvuze uko simbeshi ariko uno munsi ndibaza mwumvise amajambo wenyene nabo bikorana bariko baravugira muri studio icambere bavuze neza yuko inyeshamba z'u Rwanda hari itegeko rya Washington ribakura mu bice bavuyemo bamaze imiswe ko baravamwo aha muri Sud Kivu neza na neza ibice bihanamiye Uvira no ngaha muri Plaine de Rusizi ibindazi neza yuko mwavyumvise hacaba uwundi acamaza tahobona Goma bizoyivayo ati yego azove kugeza yaho bavuga yuko bose aba bajya abanyamurenge bajya bose bafashe inkoho bidakenewe kuzishira hasa bene gihugu bakaronka amahoro twarababwiye neza yuko amaraso bamenye azoba kwegera amaraso bamenye ategezo kuba kwegera uko bigenda kose ndibaza muri ko murayibona nabone beko barabona ivyo bakoze yuko atari ivyo ariko bibutse kwifuka bwaki kubera ko abakongomani bahasize ubuzima nibesha nitoshobora no guharura aha rero aho bigeze numva nabone batabona niyo biriko biraja aho bigeze kano kanya sinzi ko mwumvise ururimbo rw'umunyagwenya ngo amajambo ngo yamperanye ngo singira ngo na dena daddy dudode uyu ni Scovia mutima ivyo yakoze ni Scovia kuko ugerageje kuraba muri ya studio yabo huzuye agahinda mu gihe bari bazi neza yuko M23 izotsinda hama kagira bagahabwa ama prix Nobel nivyo bari bazi nk'abantu bashoboye gupromotinga intambara neza n'abantu bashoboye gukorera propaganda z'inyenyesha amazigihugu cy'u Rwanda nivyo bari bazi mugabo pour le moment ibi byose byacitse amazi rero uno munsi mvuze yuko umwanya n'umwanya depression zizomara abantu AVC zizomara abantu sinibaza yuko mba mbeshe twarababwiye mu Rwanda abariko bariyahura ni benshi cyane abasikare b'igihugu cy'u Rwanda ko bariyahura ni benshi
twarababwiye abamama mu gihugu cy'u Rwanda bikoreye amaboko kubera ababo baburiwe ku mirongo y'urugamba bakavuga yuko bazohabwa ivyo bahabwa muri Kivu, ariko kuva aho baboniye ko ivyo gufata Kivu bitokunda, uno musi baremeye barashira inge hasi amagurwa ni yose, ndetse batanguye kuririra babo mu gihugu bwa mbere bayibona nk'akari nk'ibisanzwe, babona yuko ari nk'abana bitangiye igihugu mugu no musi bakora baririra. Why not? Rero aha Scorpio nta majambo agifise, nawe ni depression iramurembeje. Mwibuke neza yuko iyi propaganda bagiye barakora nabone hari ingaruka mbi yagira bagirako cyane, mugabo kubera ko amafaranga bagenda barahabwa n'izi nyeshamba babona umengo ntacyo bitwaye. Tubibutse neza yuko abo bitwa nka Gentil Deo barokikira biranya, abo imbuga zabo zafunzwe kagasabuni kahora gatangwa rimwe nkona bumenyi ntibabe bakikaronka. Tunabwire ko natwe twafungiwe imbuga nyinshi, ariko mu nyuma haraje agahembwe. Ariko aba ba Scorpio bose iki kibazo nabo cyarabashikiye, ariko kubera ko bari basanzwe bahembwa na M23 na leta yabo ntacyo bari bibabwiye, ariko no munsi bari ko baravuga yuko inyeshamba zabo zitagikomeye. Ndibaza hari uwo bitwa Marshal amazi imisi ariko aravuga kungene inyeshamba ziko zirakubitwa. Yari mu bantu ba mbere bakoze ama propaganda canke bavugira M23 yuko ari gisikare ca mbere muri Afrika ndetse gikomeye kirafise discipline. Uno musi bariko barakubitwa niwaza kubakindaga, nta wamenye yuko hari ivyo bari barasezeraniwe mu gihe hazogira ivyo bashikako, ariko bakabibona ko bitagikunda. Ugasanga uno musi bariko baravuga nabi. Ibi byose birashoboka, mwebwe mudukurika ndazi yuko atakibasimba. Rero Scorpio no musi ari mu marira, depression murembeje, amarira n'agahinda. Unibuke neza yuko ibi byo muri Kongo byatumye uyu Scorpio hari abantu benshi baba batavuga kumwe rumwe, ndetse cyane abahutu bo muri leta y'u Rwanda. Murabizi hari abo bateranye amajambo, hari abagiye barashwana. Munibuke neza yuko ari we munyamwaka wa mbere yagizwa mbere impfu z'abasirikare batari bake muri M23. Munibuke ko na Wiringoma bivuga yuko ari we yamuteye umukoshi. Munibuke ko yapfuye, Wiringoma yarapfuye, bivuga ko Scovia ari we yamuteye umukoshi. Ibi byose muze murabisiga ahantu. Iyi yose ni ibintu bitera depression canke bitera kwicuza. Scovia canke Scorpio naba bajama bakorana muri studio barafite depression. M23 yabahemukiye, M23 yabahemukiye, ahubwo ntiyabahemukiye yakingiye igihugu cy'u Rwanda. Twe turabakure tubibona neza yuko M23 yagombye guproteja igihugu cy'u Rwanda kugira ntihagire ivyononekara canke ibishobora kugira ikibazo bigize kubera ko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ivyo ziko zirakora mu gihugu cyangwa ziciye muri profile ya M23. Ibisi ngomba kubivuga ko ariko Scovia mwakunze mwagize iki ubu murabona yuko inguvu zaheze. Ndibaza mwabonye ngiye video nabatangurijeyo hama cyenda bashiramo kujya video kujya munyagwenya. Ndibaza mwashoboye kubona bye bintu na comparisons hari aho biriko biraje. Ubwa mbere Scovia yarafise inguvu nyinshi, ariko no munsi biraboneka neza ko yatakaje iki icizere. Ubu amajambo yamuheranye yamushiranye ntacagifise, donc ashobora kuyagira abantu kubijanye n'ibiriko biraba muri Kongo, kuko ivyo yabijeje ntabwo vyabaye, sivyo? Rero uno munsi amajambo yacitse na amajambo agifise, kandi ndazi yuko bose bazokomeza bagaragara cyane abagize uruhara runini mu gushigikira iyo uno mugwi w'inkorabara wamenye amaraso menshi y'abakongomani. Kandi uno munsi bariko baragira amakosa bagiriza M23. Unusi bariko barasaba yuko bagiye basivire bafite ibigwanisho muri M23 babo bakibigwanisha, bagiye banyamurenge bo kwambara amagambo canke bijya botine bakaca kuragira inka bakava mu byagisika ko navyo bashoboye. Yes, ibi nivyo bagomba kubayagira kujanye na Scovia, ariko nyamukuru sivyo ngo batuyage wewe uriko dukurikirana. Reka twiyagire kasorobo kari hagati ya Uganda na Tanzania. Eske abantu baribaza Tanzania yo biri mu nzira yo kugambanira igihugu cy'u Burundi? Mbega iyi migenderanire iri hagati ya Tanzania, iyi migenderanire iri hagati ya Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda ni iki kintu yo bigiye konona kunyine imigenderanire y'ibindi bihugu byari bifitanye cyane ngaha mu karere k'ibiyaga binini Région de Grand Lac? Bimeze gute? Ntabaciriyemo tugira tweke ku ruzinduko, nubwo twabivuze ko mu nkundi tugaruke ku ruzinduko gato President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yagiriye muri Tanzania.
ndabasabe kuraba kino kiganiro kugera ku musozo kugira ngo dushobore gutahura. Ntari benshi musoma titre mgacha muza muri commentaire mukakomanta mugabo bikaboneka neza yuko mutamaze ikiganiro. Rero ndabasavye mwebwe mutabamara ikiganiro n'umunsi mukimare muze muri commentaire muvuge ati bwana Cody the Black twamaze ikiganiro, sivyo? Uruzinduko rwa President Paul Kagame muri Tanzania hari vyinshi byagiye biravuga yuko arico camuzindiye muri Tanzania, cyane kuvugana kubijanye n'ubucuruzi ibibara bisizemwo, kubijanye no gukomeza imigenderanire, guteza imbere bino bihugu vyombi kari bibiri, ndetse no kubijanye no gufashanya mu mikoranire mu vy'umutekano. Ibi nivyo bagiye gushira imbere yuko ari byo baganiriye, ariko siko kuri ukuri nuko eske igihugu cy'u Rwanda vy'ukuri cyo bakigiye kuyaga ntaze kubijanye n'umutekano, ubucuruzi, iterambere n'ibindi igihugu cy'u Rwanda shaka imaze iminsi cyo kiragira igihugu cya Tanzania. Ndabasubiza inyuma gato. Mu minsi heze mwarumvise ama propaganda igihugu cy'u Rwanda n'abamedia bakorera cyangwa ibinyamakuru bikoresha bizitangaza binyoma biko biravuga yuko uburundi buriko buragerageza gutegura ibitero byo kugaba igihugu cy'u Rwanda, ndetse hariho n'ibihugu byo ngaha mu karere bizofadikanya n'igihugu cy'u Burundi. Mwibuke neza yuko Tanzania bayisidemo n'umunsi nganda babwire yuko no munsi mu wundi dusamaye Samia Suluhu ashobora kudukwegera karambaraye, ashobora kutugirane kudukwegera ikaramu gashamba. Tuzokwama dutanga amakinga yiwacu kumbure hakagira kizoba ari uko mwebwe mwabimenyeshejwe muzamamenye kugira ngo ntimuzobe desi cyangwa ngo mutangare, ahubwo kizoba ari cyo gihe cyo guhangana n'ibibazo byoba bivutse umwanya ari wo wose, sivyo? Rero burya inyuma y'amarido tugiye gukora amatohoza ntabwo twasanze ibi bashize imbere ari byo President Samia Suluhu na Paul Kagame baganiriye ngaha muri Tanzania. Kandi babwira ikintu kimwe twibandanirize kubijanye n'ivyo yako arangiriza Uburundi babwagirije yuko buriko burazana ibigwanisho bikomeye byo gutera u Rwanda, ndetse ivyo bigwanisho ngo bikaba bica hehe mu gihugu ca Tanzania. Tanzania deja iravuze anasegura kuri bya bindi President Paul Kagame yagiye aracafuza Samia Suluhu amuvuga ko ibintu gihe kwitogwa giwe muri manda yiwe ya mbere yo kurongora igihugu ca Tanzania. Ibi sivyo nje kuvuga, ariko ngo ibi bigwanisho byo gutera u Rwanda ubundi bwabizana bwabicisha muri Tanzania, ngo ndetse hakaba n'ibindi byahawe Uburundi n'Ububirigi. Ibindi muhemu dukurike ndazi ko mwashoboye kuza murabitahura. Eske ibi bintu Samia Suluhu na Tanzania we bamuvuze ko igihugu cy'u Rwanda ntavyo yumvise canke no kwirengagiza. Aha rero abarundi ni cyagiye cyo kubimbonera kure, apana imbonera kure kumwe ngo kwitwa imbonera kure. Hariho abantu benshi bahora bitwa imbonera kure mugata ari imbonera kure. Kuba imbonera kure bisobanura ibintu byinshi cyane. Abantu benshi izina imbonera kure hariho abarifata nk'izina risanzwe, ariko muba mukwiye kuja muri dictionnaire mukaraba canke mukabaza za kazinduzi eske imbonera kure niki, canke abataramenya ukuri kwavyo baze kubaza ababizi. Iyo mvuze imbonera kure simba mvuze imbonera kure zo mu mugambwe CNDD-FDD. Uno munsi wowe urashobora kubimbonera kure ku giti ciwawe, umuvyeyi arashobora kubimbonera kure hehe mu rugo rwiwiwe muri organisation y'ivyurwo vyiwe responsibility akabimbonera kure. Kubimbonera kure no gukinga ikibazo waboneye kure ko gishobora kuba ariko ntikibe ukakigwaniriza kure. Kubimbonera kure ufise umuryango no gukingira umuryango wawe nyamba ari mu byo mu mibereho ukagerageza gusuma kugira ngo umuryango wawe ntiwinjiranwe n'iki n'inzara. Ibi nivyo twita imbonera kure cyangwa nivyo tuba dukwiye kwita imbonera kure. Uno munsi uvuze imbonera kure abantu benshi bumva ngo imbonera kure ngo nawo ngo mu mugambwe ngo uherukiye mu mugambwe ngo no mugambwe ngo CNDD-FDD. Imbonera kure si bajya gusa, c'est vrai bajya izina ryabo n'imbonera kure, ariko kubimbonera kure wowe urashobora kubimbonera ku giti cyawe. Uno munsi umusenera ashobora kubimbonera kure, umuiprona ashobora kubimbonera kure, ya migambwe ntazimye yose ushobora kubimbonera kure kandi utari wo mu mugambwe CNDD-FDD. Haba mu muryango iwawe, mu kazi kiwawe, mu byo ukora byose bashobora kubiki imbonera kure. Rero abarundi twese ngaha turahamagarirwa kubimbonera kure. Apana imbonera kure zihurikiye mu mugambwe CNDD-FDD. Imbonera kure yo kwase ku mutekano w'igihugu cyacu aho umwe wese aherereye,
ku buryo mu gihe hose habonetse akadasanzwe muba ba mbere mukavuza. Mu minsi yeze niho numvise abantu benshi bariko barazana amapropaganda ngo hariho ngo baroberi ngo bafatiwe ngo mu Cibitoki ngo ibintu ibi, ariko tugereje kuyaga n'abari mu Cibitoki bavuze ati iyo nkuru siyo, iyo ni sabotage, ni iterabwoba ariko barazana berekane ko hari bidasanzwe kumva ivyo bintu nabwo ari ivyo. Nta baroberi bafatiwe ngaha mu Cibitoki. Kubera iki abantu baho baramaze kuba iki imbonera kure, n'abantu babibwiwe ntabwo baciye bagirwa ngo nina ngo abaroberi ngo binji, no, suko bimeze. Abarundi rero twese tugiye gukingira ikibazo kitaraba. Rero uno musi Tanzania tuko turayibona mu bwendanire myinshi idasanzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega ni kubera iki? Shobora kwibaza mbega ni kubera iki igihugu cy'u Rwanda ko kirisukira cyane muri Tanzania? Mbega ni kubera iki Samia Suluhu ariko nawe arisukira cyane ku gihugu cy'u Rwanda? Nta kantu koba kari nyamba uno munsi Samia Suluhu aramukunzi w'amahoro mu karere, akaba cuditse umutwe hamwe n'uwahungabanya, bisigura nawe no munsi ko wiswe umwasi w'amahoro mu karere. Munibuke neza yuko ingabo za Tanzania ziri gukubitana, ziri kuvungurana n'ingabo za Kagame ngako butaka bwa Kongo. Imindazi yuko mubizi. Mugabo wa muntu ariko kwicira abasirikare ugacuma ikaza akavyagira, jewe yoza hanya haca namupfunga. Yoza ashite nka nateguye amadosi haca namupfunga. Na Maduro baramutwaye. Ntabyo kuvuga ngo umupereza amatwaye iki n'ibiki naca namufunga. Kubera yagizwa byinshi. Sivyo? Kuko ndabizi unawe ni hari ibigo atoja. Mumubwiye no musoko kuza nko mu Burundi. Sevre ntacyo bamugira mugandazi yuko yo titemera. Ntabwo yo komera kuza mu gihugu cy'u Burundi. Rero abarundi n'abarundi kazi turabire kure ivyo igihugu ca Tanzania no Rwanda biko birikoza. Ko bitazohava ari ibintu bizanira akarambara igihugu cy'u Burundi. Yes, tubirabire kure kugira ngo ntituzitire twamaze konego. Ndibaza neza mu mudukura ko mama bitahuye gatanu kuri gatanu kandi ibintu bigakomeza kumera neza. Rero ka twiyagire mu kurangiza kino kiganiro kubijanye n'imigwano ko hagorobeje masaha y'umugoroba ku munsi wejo hariya mu bice biko biraberamo imigwano mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Yes, neza na neza abantu mudukurikirana narababwiye masaha y'umugoroba ariko masaha yaramaze kwitera imbere. Kumwe ntari ko haravuga yuko inyesha amazugwana ziko zirava muri Kamanyora zija mu bindi bice zigerageza kugana aho bitwe nyambari Civunge Civunge sindahibuka neza Civanga parike Civanga niho bijye ko biravuga yuko bariko barerekeza aho bariko baravuga yuko bariko baragerageza neza kuja ubunyakiri na Kaziba. Ibi vyaravuzwe ariko inyesha amazugwana nitwavuga yuko zigiye kwitegura ibindi bitero canke zitagiye kwitegura ibindi bitero, ahubwo ni suite y'ibigano cyangwa amakozo mu twatohoreza kugira ngo dushobore kumenya ukuri kwibiriko biraba canke ukuri kose kwibiri mu karere. Ndetse ngomba kubarambira iyi nkuru twaza kwitoza twamaze kugira amasaha ya gatondo mugaje nk'ubutundi saa 9 z'ijoro. Mugabo ikigano kirabashika usizere ziza gatondo tuza gukomeza tubatohoreze tumenye uko ibintu bimeze, uko biriko biragenda mu karere ndetse naho biriko biragana. Karenda bike banureje ko Dide Black mwakoze cyane. Mwebwe twabanye muri kino kiganiro kigufi cyane. Uwiteka Imana akomeze kubagirira neza, amahoro n'amahonda mu miryango yanyu, amagara meza n'amafaranga. Imana ibarinda agasuzuguro. Jenito ko Dide Black. Iyi ni BM4 News. Bye bye. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.
ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.